gituma amatora atagenda neza agaca atera ingorane ni itegurwa ryayo ridashimishije. Kuyategura nabi mu gifaransa novuga ndi la manipulation du processus électoral suivi par la fraude électorale. Burya la manipulation des processus électoraux ni kibazo gikomeye cyane muri Afrika no mu Burundi. Abantu baritiranya demokrasi, intwaro ya demokrasi ishobora kumara imyaka 100 na nta kivuze. Ibi bintu by'amatora ni phase ya processus. Ce ne sont pas des événements mais ni processus. Ariko abantu twama dufatira ku munsi w'amatora gusa ndidukurikirane amatora ingene ariko arategurwa n'ingene ariko aratunganwa. Kandi aho tujye turiga kuvuga no kuri bizogora. Bizogora icyo bundi je narumvise umukuru w'umugwiseni bariko bamubaza igituma hari imigambwe imwe itaronse indonde mu makomine mugo yazironse mu by'abashinga amateka yishuye ati rujya rubanza waciwe na sentare igihe cyo kubariza ibwirizwa nshingiro n'urubanza rwa politike. Muri byo nyishumwe n'urubanza rwa politike niko yavuze, decision politique. None yo kuri tuzosura kuyizera gute twebwe nk'abashobora kuja muri ayo matora? Je usindimo izizegwa gute iyo semye yemera ko baca urubanza rwa politike gacugwemera karashira mu ngiro uko nyene ibisigura iki? Dufate ubu nk'ibwirizwa nshingiro rihari mu gihugu cy'u Burundi, mwari ko muvuga ibitera ingorane. Ibwirizwa nshingiro riranditsemo yuko ugize imana mbo gahunga igihugu ugashika ahantu mu kubaho bakakubwira bati udahinda banje kwemera ko ufise ubwene gihugu bwahangi wacu nta kazuroka. Kandi niko bimeze, je narahunze ndabizi niko bimeze. Bati warahunze rero ugafata ubwene gihugu hariho amabanga udashobora kurangura. Ibyo murumva ko ari muri za source de conflit, ko haraba bakumiriwe kandi ari abarundi bwite. Haranditsemwo ngo muri iryo bwirizwa shingiro zanduru ziva ngaho nyene, haranditsemwo ngo ngubi imigambwe igiye hamwe dufate nkamwe byoshoboka nk'umugambwe CNDD-FDD, umugambwe SNL, Frodebu, Iprona n'iyindi kaja hamwe ikitoza iri hamwe mu kintu bita coalition urunani igashikana amajwi 2% iraronka umushinga amateka, irashobora kuronka umushinga amateka. Mugo bagaca bagenda bakavuga bati umuntu yigenga yitoje wenyene muri iyo circonscription nyene ataronse 40% ntazoba umushinga amateka. Ibyo mwe muravyumva. Wewe imigambwe ngiyo uyake 2% hanyuma umuntu umwe ucumubwira ngo tuteza kuzomakara 40%. Icyo bintu nibwo kwega induhuru byo muntu wamaze kumwirukana wamukuye mu higanwa ufashe ugacuvuga uti nta ndonde z'abigenga zishobora kubaho mugaye imigambwe irashobora kuja hamwe. Ibyo nacyo nyene nikumira mu yandi nibyo biri muri bya bindi bikwega za ngorane zose. Ibyo bituma amatora abaho abuko nuko tutarabavanura n'agatima ko gutwaza igikenye, ko gutwaza inguvu. La logique du pouvoir burya ntirahinduka kuva turi mu ntwaro za gisirikare. Ariko ako gatima ntikaravaho. Abitwa ngo batowe batwara nk'abajya bavuye muri za ntwaro zo kuvuga ngo zahinduye imirisho utazi iyo bivuye, baca bigenza nkabo ingorane zazo ngorane zose yamyavuga zigaca ziza. Ico ni kibazo gihambaye. Ibi byo kwitiranya demokrasi n'amatora ni kibazo gihambaye. Ibi byo gutegura nabi amategeko agenga amatora kuva kwibwirizwa nshingiro njye nariko ndavuga. Burya n'andi mabwiriza yose arikomoka ko nka code electorale, ayagenga imigambwe, ayagenga umugujejwe kuyakurikirana agashiraho iyo migwi abameze uko nyene.
ingene iyo migwi ishigwaho biraboneka ngubu sagasejeshwa rumuri harimo umugambwe umwe none ko ngaha hari imigambo 35 n'amatari n'indwi cyagenze gute ngo habe harimo umugambwe muri ayo masekiteri mwihiganwa ari umugwi wigenga ko uwo mugwi no wigenga bishoboka gute ko habamwo umugambwe umwe gusa cyenda gute no barundi bonyene bakunda igihugu bumva iby'igihugu nibiki ukurangiza nagomba mbaze waduhaye ikiganiro nibyo n'umwarimu aravuga muri rusange yakongera agatanga n'akarorero nawe ndamubaze aravye byaje kudushikiriza ku nkomoko zo njyane inkurikizi zayo hari ikizere we yoba afise nk'umuhinga ko aya matora turimwo azogenda neza aya matora twemirije aravye byose yatubwiye ko ari umwarimu burya arazi kugira application hari ikizere yoba afise ni abagifise gihagaze kuki ibi tuza gutanga mu biganiro iyo turiko tubitegura dufatiye ku byo tubona muri societe tuba turimo biya byose nagiye ndavuga ntibiva mu kirere ndafatira ku bumenyi bwanje ariko nkaraba ibihanze societe ndimwo uburundi turimo biya rero byose nagiye ndavuga bishobora gutuma haba de conflits électoraux biya byose nuko mbona bihanga biri mu biri muri societe turimwo biri mu ma contrainte societe yacu y'u Burundi ihura nayo bisigura ko iyi processus électoral iriko turimwo bijya nagenda avuga biri mu yibi hanamiye kandi ngerageje kuraba sindiko ndabona ko zijya nzira naciye ngira ko nshikiriza zo kugira turabe ko tworengana les conflits électoraux sindiko ndabona by'ukuri yuko les différents acteurs bari engagés kugira bace muri zijya nzira. C'est-à-dire les causes ziriho kugira zivuze au sein de notre société, les voies de sortie nta bariko barazifata, namwe muca mwumva la conséquence logique y'ivyo bintu. Kubijanye n'iki kibazo ca fichier électoral, c'est très fondamental. C'est très fondamental ko haba un fichier atamakemwa kuburyo bw'uko ibi bya souveraineté nationale qu'on invoque à tout moment ni sawa kwihagara ko ni vyiza, kwemera kwikukira, kwemera guhagararira kwikukira ni vyiza, ariko il ne faut pas ko haba un souverainisme exagéré, kuko atacho uyikema iyo fichier électoral ou kwemera qu'il soit audité. Et ça renforcerait la souveraineté nationale. Effectivement, on est arrivé à un point où nous avons tout le contrôle de notre population. Kandi ko tuvyasuma nibaza ko vyo bari iteka ku gihugu, kuko urumva akeza kararangwa mu bisanzwe. Ça fait partie de la culture, ça fait partie de la culture démocratique. Ça fait partie de la culture démocratique. Oui, igikunda konona les processus électoraux. Nuko, si vous voulez, les processus électoraux et même le processus démocratique de manière globale. Igikunda kuyica nuko tuyinjiramo tutayemera. Tukayinjiramo tutayemera. Parce que wemeye kuja muri processus démocratique, les valeurs zijanye nayo en termes
de débat contradictoire, en termes de transparence, en termes de redevabilité, en termes de pluralisme politique, en termes de tolérance, en termes d'inclusion, kemera uwundi mu budasa muba mufitaniye, le partage, ibi vya le gagnant rafle tout. On va abantu barabivuga sous forme de slogan, ntibamenye la conséquence biba bifise sur le plan démocratique. Sinirwa ndabisubiramwo ngo murazi ngene mu bivuga iyo hageze ku rubuga mushatse kuvuga yuko mukeneye kuzijya zose. Kuzijya zose. Non, la démocratie c'est le pluralisme. Kuko uwundi dans la différence abafise araza kukwedifia. Donc je pense que turacafise urugendo mu gihe twokwemera tukarufata, rien ne peut nous empêcher d'y arriver, mais pour autant que il y ait un engagement authentique à asseoir ces valeurs démocratiques. Bantu mutaritura BMBC Group muriko murahomba. BMBC Group nishira hamwe rutura yubaka rigaca rigurisha amazu kuva mu 2012. BMBC Group ririko rirubaka amazu mu gisagara ca Bujumbura, ibigwati vy'amazu meza cane hafi burari igihumbi. Umve tubahonje, BMBC Group iriko yubaka ibigwati vyagutse cane, usangamwe amazu amajana n'amajana. Aho ni muri quartier Miriware ya mbere, Diaspora City, Tenga na Gahahe, nayo ari karaduzwa mu matongo y'abantu. Abakiriya ba BMBC Group hanini n'aba diaspora. BMBC Group ifise amatongo kwije bisabwa, wiguriye inzu yawe mu nyuma ntazuguruzuguru. BMBC Group ikubakiye inzu ushobora kuriha cash canke bukebuke canke kwidanirizo mara imyaka 10. BMBC Group irubaka inzu igacishiramwo vyangombwa vyose ukinjira umenga utashe muhira. BMBC Group yarazize kuzera imze, umva kabirya kayo yifitiye n'inganda zihingura ibikoresho bijejwe kubaka ayo mazu. Murashaka kubakisha amazu y'uburaro, amahinguriro, amahoteli, amashure, ibitaro n'izindi? Egere BMBC Group ifise aba engineer b'inzobere kandi bo ku rwego mpuzamakungu. BMBC Group muzoyimenyera ku mazu yakaka kandi akomeye cane ku biciro vya mbere biri hasi mu Burundi. Amatora ni ikintu ciza cyane kuko atuma abanyagihugu baja gutora guhindura imigambi mibi ibihari, bakaza guhindura inzego ataco zafashije, bakaza guhindura abategetsi ataco babafashije, bagatorera umuti, bakatora abashobora kubafasha gutorera umuti ibibazo bafise. Murumva rero ntihagiye abantu bazavuga ngo amatora ngo niyo akwega ingorane azana injyane, ni abayategura nabi bakayatunganya nabi, bagategura amabwirizwa n'amategeko agenga ayo matora nabi, bagashiraho imigwi nabi, nivyo bitera ingorane. Ico nshaka ko abantu bacumva neza, tazogira umuntu azosubira gufata amatora nabi, kuko hari uwabivuze ati kera harabavukana imbuto mu gushikira ubutegetsi, hari abandi bakoresha inkoho, hari abandi baciye mu biganiro. Twasanze rero amatora ariyo meza muri izo nzira zose kugira abanyagihugu bagira ijambo, kuko no bene iki gihugu n'inkomoko z'amatatu mu matora twasanzwe tuzizi, namwe muraziza mupfa kuzibaza gusa zirazwi. Hariho nk'umwuka mubi mu gihe amatora ariko arategurwa, nk'ubu biraboneka neza ko mu gihugu hariho umwuka mubi. Fata n'ibya politiki ingene amatora ariko arategurwa, ufata iby'umutekano akarere turimo, ufata iby'ubuzima bw'igihugu. Ubuzima hari ubukene budasanzwe, hari inzara, hari byabuze, ibibura baradondagura ibitari bike, ibitoro, isukari, imiti, n'ibintu byinshi badondagura byabuze mu gihugu. Hari rero kandi gutegura amabwirizwa n'amategeko agenga ayo matora nabi, abantu biravye gusa bataravye inyungu z'igihugu.
bakaraba inyungu zabo bwite gusa abantu ntibarabe inyungu z'igihugu. Iyo rero ushize inyungu z'abantu imbere y'inyungu z'igihugu muri ayo matora acagenda nabi, kuko urumva abaca baronka inyishu n'abashaka ibibanza gusa, mubwo banyagihugu zangorane zose barimwo bazigumamwo. Murumva rero ko amatora mwene ayo banabivuze bati amatora atuma umutekano cyuhungabana mu gihugu, ugatuma abantu basubiranamwo bakankana, amatora agatuma bamwe bakumigwa, ugasanga mu migwi yategura seni mu ntara ku makomine harimo umugambi umwe. Ntibaza baravuga ngo abantu ngo barahoze gusa barahebye, abarundi baheba batahebye. Amatora yateguwe nabi atuma ibintu byose bigenda nabi, inzego zivuyemo abantu batazizera, ibyo bakora abantu ntibavyemere, ugasanga nk'ubo abantu baramaze kudebukirwa. Mwarabonye ko babahamagaye ngo baje kwiyandikisha bakanga bakane, iyo badakoresha ingufu abantu bagira ati nibivamo ntaco bitumarira. Iyo ni ingaruka mbi ikomeye cyane, ugasanga mbere n'ubu abanyagihugu ntibazi ko amatora azoba. Wumvirije ubu ibihari na leta wamenga amatora ntazoba, ntavugwa, seni nawe nyene nta manama igirisha, abanyamigambwe barihuriye barahebye. Ivy'amatora rero irashobora gutera ingorane. Seni n'ibitavyumvirije neza, waserukiye nk'umugambwe uri kubutegeza akaba atavyumvirije neza, wasurikiye leta akaba atavyumvirije neza, twebwe twavyumvise nibyo bwo nta ngufu dufise. Ivyavuzwe by'amakenga byofatwa nk'ankama kugira ngo aya matora ntazotera ingorane nk'ayandi bitumwe no gutegurwa nabi no gutunganywa nabi. Shiwe numva rero ko mu bisanzwe naho tutabivuze neza ngaha, icambere cokogwa abantu bose barakicarana neza bakaganira ku bijanye n'intwaro ya demokrasi mu Burundi ifatiye ku migambwe myinshi n'amatora, kuko abantu barabyitiranye. Amatora n'intwaro ya demokrasi turabyitiranye, abantu bakavyumva neza ati none demokrasi ishingiro ryayo nirihe, amatora byose birakenewe mugabo biratandukanye. Icya kabiri, abantu bo kwicarana bagahanahana ibyumviro kugene amatora yose yatangwe bazavuga ngo yateye ingorane kubera iki, bimwe byatera ingorane turiko turabyirinda none bagacabara bakavyirinda kuko twese dukorera igihugu. Ubwa gatatu bacavuga bati ubu rero ko bimeze uko aya matora yinzira turayibandanya cyangwa turondera iyindi, niba koko yamategurwa nabi kuva muri 60 uko babivuga kugira ngo n'imyaka hafi 60 nyene, niba yagumye yategurwa atera ingorane tuvuga tuti turabe yindi nzira twokumvikana, turabe na kera ingene twatwagwa, hanyuma dukuremo icyoshobora kudufasha abantu bakumva ko atwawe neza, abantu bakumva ko bidegembye, bakumva ko ari mu mutekano, nabyo bitavuye matora nta kibazo, ariko bakumva ko amerewe neza, bakumva yuko babanye neza mu budasa bwabo, kuko ubudasa ni bwinshi, bakumva neza ko bategezwa guteza imbere igihugu cyabo n'abakiteza imbere mugo igihugu cyateye imbere. Ibyo nivyo bikenewe ubu, ibiganiro. Ntihagire umuntu azozora tubwira cyangwa ugwego ngo kuganira no kugabanira amagaburanyama y'ibibanza gusa. Oya, dukene kuganira kugene mwene aya matora yotuma haba imigambi myiza mu gihugu, yubahiriza bose. Amatora yotuma haba inzego zumva ko zatuwe n'abanyagihugu, zikorera abanyagihugu, zitakorera imigambwe yabo cyangwa ubwoko bwabo cyangwa intara za bavamwo cyangwa abagenzi babo, bakorera abanyagihugu bose. Abategetsi koko bakatubera abategetsi beza kugira igihugu kitubera umuvyeyi twese. N'ahandi ho tuzokwama dukora ibyo dukoze n'ibimva gusa muri iki gihugu. Murabona iyo tugeze kandi twitwa ngo twama twatoye nyuma y'imyaka 5 hano niyo mbona dufise.